Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 13 Ruhuma mu 2020 hano iwacu mu Burundi twifatanije n'ibindi bihugu byose byo ku isi mu guhimbaza uyu munsi wahariwe iradiyo. Mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru burakeje amaradiyo akorera hano mu Burundi kubona yagiye hamwe mu guhimbaza uyu munsi mukuru hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turashimiye cyane ishiramo UNESCO ryatanguje uyu munsi wahariwe iradiyo. Tukaba tunashima icifuzo kuri uyu mwaka cyo guteza imbere ubutandukane bw'amakuru ashikirizwa uhereye hategurirwa gushika no konsamirizi asanzwe yumvikanako. Mu gikorwa cyo kwigisha no kumenyekanisha amakuru nibagiye kunezereza abenegihugu isamirizi zisanzwe zarishinze, twagomba gushigikira ikicivugo tubibutsa intambuko zine ngenderwako nyamukuru mu gutunganya amakuru. Iya mbere, kwegeranya amakuru. Iya kabiri, gusuzuma amakuru mwaronse. Iya gatatu, gushikiriza canke gutanga amakuru. Iya kane, kurondera kumenya impinduka canke inkurikizi z'inkuru mwashikirije. Ni muri iyo ntumbero twagomba gukebura abamenyesha amakuru bamwe bamwe birengagiza bakibagira canke bagasimba intambuko imwe canke yindi ku mvo zitandukanye. Tuboneyeho kandi no gukebura isamirizi zitanga inkuru zo mu bisagara gusa canke zigatanga inkuru z'ibisata bimwe no mu guha ijambo abantu bamwe canke ku rugero rutangana. Kuri abo bose tudondaguye bo kwikubita agashi, kuko ngo umuryambwa abumwe agatukisha umuryango. Ubwo butandukane bw'amakuru ashikirizwa bwo kwibonekeza mu guha ijambo bose, noneho bisanzwe biri mu mategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Abarundi bakeneye kumva amakuru ava mu bisata byose by'igihugu, kandi uwo wese afise icyo aterera yoronswa ijambo mwisunze amategeko n'akarangamutima k'umwuga, nirengagije imico n'akaranga byamye biranga abarundi. Turetse utwo tuza turacamo, leta y'u Burundi irashima ingene amaradiyo mu Burundi akora. Tukaba tubateye intege ngo murushirizeho kwigenga no kwigengesera mu guha ijambo bose, na cane cane muri iki gihe igihugu cacu cimirije ibihe by'amatora. Uyu munsi mukuru wahariwe iradiyo wotubera akaryo ko guhindura ingendo kugira ngo intumbero nyamukuru y'amaradiyo n'ibindi bimenyesha amakuru ibe iyo kubaka igihugu kirangwa n'amahoro, na cane cane abamenyesha amakuru mu kuguma mu ntumbero mwishinze yo kutifatanya n'abashaka gusubiza inyuma intambwe nziza igihugu cacu kigezeko mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, ryo soko ry'iterambere rirama kandi ridakomeye. Mu nkundire dusubire dutera kamo amaradiyo ngo abandanye ashigikira umugambi mukuru w'igihugu ugana iterambere rizodushikana mu 2027, mukoresheje ubuhinga bwo kumenyesha amakuru bugana iterambere. Tukanatera kamo ishiramwe abera ko ryokorana naryo n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru mu gushira mu ngiro imigambi riba ririko rirarangura. Tukaba tuyipfurije umunsi mukuru mwiza, ubabere akaryo ko gusuzuma intambwe mushitseko no guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo guteza imbere ibimenyesha amakuru muri rusangi
cyane cyane isamirizi mu Burundi.